Umugambi Come and See Burundi Village ni umugambi w'ishirahamwe Come and See Burundi w'abarundi baba mu mahanga. Uwo mugambi ukaba ufise intumbero yo kubaka amazu ku rwego mpuzamakungu mu bibanza bibereye kandi bitunganijwe neza. Abifuza ayo mazu nabo bakaba boyagura baciye mw'ibanki y'uburaro Fond de Promotion de l'Habitat Iribe. Ibanki y'uburaro irahaye kaze abantu bose bifuza kugura ayo mazu muri Come and See Burundi Village kuko ngo yifuza gufata mu mugongo abantu bose bashaka guteza imbere uburaro. Come and See Village bazanye umugambi mwiza ujanye n'ivyo tujejwe, turaguca hirya no hino, turabona yuko ari umugambi ukwiye gushigikirwa. Izo nzu yavuze 28 murazibona harya, nkuko yavuze yuko utakiri umugambi uri kure, umugambi wamaze gutangura kuko iyo site irahari kandi n'inzu z'ibanze z'akarorero zo kurabirako zisanzwe zaramaze kubakwa zirahari. Nico gituma abavyifuza kuja kubiraba barashobora kubibona. Ibanki rero y'uburaro mu Burundi iriteguye kuzoshigikira abantu bose bazoja muri uwo mugambi wa Come and See Burundi kugira ngo ibaronse ingurane n'ivyo byose bikenewe kugira ngo iyo site ishobore kubakwa kandi izoba akarorero ni mu bindi bibanza byose bishobora kubonekamo ko byo kubakwamo inyubako nk'izo. Umuntu wese abishoboye yabonye yuko yoba muri iyo Facebook Village, yaba uri ngaha mu Burundi yaba uri hanze, acaheza akitura banki y'uburaro kugira ngo imuronse uburyo bwo gushobora kuronka iyo nzu, canke arashobora nawe nyine gukoresha uburyo bwiwe biciye muri iyi banki. Uwo mugambi wa Come and See Burundi Village ukaba watanguriye muri quartier ya Kiyange ahitwa muri Miriwa, kikaba ari kibanza gitunganijwe neza kandi gikwije ibisabwa. Iya quartier murabona yuko ukuntu itunganijwe ni quartier yubakwamo n'abantu bafite, ariko naho biri uko muravya Facebook Village irafise ibintu irusha cyane abantu bazoba bahajya mu micungararo inyuma yayo. Indani mwabonye yuko hateguye neza cyane, hari amabarabara meza ya kaburimbo kandi ariko amatara yaka gutyo. Hariho n'ibindi batubwiye ibintu bijanye n'amafontene y'amazi kugira ngo muri iyo site ntashobore kubura amazi cyangwa amatara. Mwabonye yuko hariyo na supermarket, hariyo pharmacy, hariyo na infirmerie. Ivyo byose no kugira ngo umuntu hariyo yishikiye indani imbere yiberayo ntihagire ikintu na kimwe kimuderanja kuja araja inyuma ngo agiye kurondera kanaka. Baravuze yuko hariyo n'agace abantu bashobora guteramiramwo ku mugoroba, muraza abantu baraterama, hateguwe neza abantu bagateramirayo, ntibaje kugorobereza inyuma mugabo bakiterwa bigiye ku kazi ntangurura muri quartier, hanyuma agomba guterama, agomba kwivuna akanyota n'iki, ivyo byose bizoba biriyo. Mu gihe umugambi Come and See Burundi Village watangiye kubaka amazu asa n'ayabifise, ntawovuga ko azimvye uravye ibiyagize n'ikibanza yubatswemo. N'abafise uburyo bubayabaye umugambi Come and See Burundi Village nabo nyene ntiwabibagiye. Twebwe dushaka kubaka igihugu cyose, niyo ntumbero yacu. Iyi rero ni intango ya projet. Iyo ntango rero twahereye kuri projet, nuvuga ati ayo mazu aritereye gato kuko twabwiye nk'izo za standard, nk'inzu ya standard iri mu miliyoni 300, hariho iya VIP iri mu 340, hariho ya VVIP iri mu 500. Mugabo izo nzu zose ibyo biciro biri kuri ibyo biciro bivanye nuko twazubatse. Ni inzu zubatse neza mu première qualité, ndetse n'ibyo biciro nkuko twabwiye ni village, bisigura ko inzu imwe yose iba yagiye irakontribuwa no ku mabarabara y'ikaburimbo bagize iyo village no kuri kotiye y'iyo village. Rero kubera ari umugambi wigiwe hamwe, bisigura ko urimwe wese uza gusanga yaragize uruhara mu terambere ry'iyo project. Turiko turategura iyindi project izoba izimbutse cyane, ndetse iri musi akarorero ugasanga n'inzira musi y'imiliyoni 100
uwo ari we wese cyane cyane abafonctionnaire ba leta kuko nabo turiko turabaha agaciro cyane ku buryo bashobora kuronka inyubakwa kandi bagaronka n'amadeni yoroshe cyane. Izo rero ni projet ziriko zirarangurwa. Mugabo rero hejuru y'ibyo byose iyo turiko turavuga ukorohererwa k'umunyagihugu wese nuko abari ku kazi, nuko abari karakora igikorwa kugira ibyo bikorwa biboneke, nuko aya maprojet aza. Rero ikiza cy'iyi projet sukuronsa abantu buraro gusa, hariho n'icyo bita economic growth, guteza imbere igihugu kugira umunyagihugu wese aronka akazi, kuko nimba ari projet zo birimo amazu 28 nawe urashobora kubona abakozi izokwangaja. Mwibanki y'uburaro barashima icimviro ca Come & See Burundi Village kuko ngo caje ari icimviro abantu benshi bari bafise, na cane cane ko kuronka uburaro mu gihugu c'u Burundi bisa nibitoroshe. Aho mu Kiyange rero muri quartier ya Miriwari ngo hari ubwoko bw'amazu butandukanye bwubatswe na Come & See Burundi Village, uyakeneye akaba yihitiramwo uko uburyo afise bubimushoboje. Mwizo nzu dufise ubwoko butatu bw'amazu, ubwoko butatu bw'amazu tuzokubaka muri ico kibanza. Hari inzu zitandukanye ku bunini n'ukungene zikoze, ariko ku bakiriya bacu twarashizeho akabirya aho tuvuga tuti umukiriya abonye ingene inzu ikoze indani arashobora kuvuga ati nashaka ko mumpindura canke kariya, tugashobora kukamuhindurira byoroshe. Abenjeniyeri bacu bakabijako bagashobora kwaranja ingene indani ikoze, ingene icafye. Mugabo ico tudahindura ni ingene iboneka inyuma kugira ngo ntite igicapo isanzwe ifise, projet ntite igicapo isanzwe ifise.